ishaka ko nabategura ati ni na competition tuzokina match zibiri ifoko dutangura neza kugira urukino rwa kabiri ntabwo nyine tuje gutsinda tuze tugarutira 0-0 nibajije iyo temazare mu mutwe nanagaragaje kuri cyane kugira aheze urukino ameze neza uno munsi twavuga ko batsindiye umugwi wa Kinzo iwabo mu rukino rwo gusubiza ni mu rukino rwo gusubiza ni mu cyo bakira ibi rero biracirinze umugwi wa Vitalo Football Club mu gice gikurikira ego sinababwira ducirinzira kuko tubatsinze bitatu barashobora gutsinda nabo nyine bitatu je mu n'amaguru gasiko byose bishobora gushika hariyo gutsindwa no kunganya ibibazo ntibaci baje ngaho ngo bajyane ku rukino rw'urukino rwa gatandatu n'ihetse tuzosohoka kandi ku rukino rwa kabiri nico gituma mvuga ati urukino rwa kabiri ruca turufata nk'urukino uri ku ruhande ataco rusa n'urukino rw'imyuga nivyo tubasinze bitatu gusa muga nabo uri futbol ashobora kwisubiza ahubwo mu Rwanda ndabategura umutwe bamenye ko ari competition tugiye hanze n'ubwo ngo watsinze byinshi ahubwo bishoboka kuza n'ibindi kugira ume muri pe zoje muri karuka dufite bisanzwe neza ariko Vitalo ni equipe imenyereye igikombe cyitwa mukuru w'igihugu hambavu no gwariza rije kumaze gutokana byinshi na Vitalo irimo twitege yuko muri Primus League nivyo muracarimo twitege yuko ingufu nyinshi cyane zoba zigiye muri kino gikombe niba n'ubundi muri Primus League tuba turagwana agateka bwana bavuga ko tuzaba mbere bisa nk'ibyarangiye je tuvuga duti naho ko tuzogenda kose turaho umugwi wacu turaba abakinyi bacu nyine bariko barakina dutegure mu nzira zose iki gikombe cy'umukuru w'igihugu turego twitwara nico gituma twama ukivi kugira turabe akarusho natwe abamenyereza turabe twiyevaliwe twisuzume turabe ivyo turiko turakora ivyo twakoze kuri ubu tuzotangura umwaka 2022 bose bameze neza twongejemo n'abandi kuko ibintu birategurwa nta kuvuga ngo bagiye gukina uriko uratomboza no gutegura abakinyi bose mukamenyerana nico bituma ubona ko noshimira n'umuntu yadutije fitness ubona ko abakinyi bataruwa kumwe bandukanye ni ikintu gikomeye nosaba n'indi bintu bishoboka abakinyi bacu nabone intege zabo si nyinshi je ushaka ndabira ku migwi yose nico gituma bongera ahantu muri fitness kugira bongereze ibintu z'abakinyi babo ngira vyo gufasha mu gihugu tukagira n'umugwi washaka ushobora kujyamiganisha akajambo kamwe kuri Idijuma Pili twabonye dusanzwe tumenyereye imyaka myinshi n'ukugira inyuma bamuzanye n'umusatirizi ayijeje gitsinda rero hajya nuko abakinyi bacu batamenya aho bakina je dona mu Idijuma Pili n'amaguru n'itambira kiri muto ndamuntu twitwa ari kuri Alpha ari kuri hajya nawe se no mushira imbere mubona akomeye gose nico yitwa novuga umukinyi je nshaka mu cyari polivana nico yitwa bitanteye ubwoba kumushira imbere kuko ndazi nanje nk'ikina natanguye muri Axe muganda duga hajya umuntu akina muri Axe arashobora kuba numero 9 mwiza cyane kuko ajya mayera akoresha wabonye ko yarindiriye agakwitwa inyuma y'aba defenseur ni kuvuga ko 9 na 4 na 5 usanga bakina cyo kimwe nuko nanje nikora nabikinye mugabandi nibaza ko batavyumvira gutyo mugabo byangiye kubona cyatsi ndetse no kumbura ari abandi bari batangiye kuvuga ngo Idijuma Pili amusimbira iki nawe yerekanye cyo agiye gukora arangireye n'uryohere kandi amenye nawe nyene simaho k'inyuma imbere ashobora